Kwigenekerezo rya 24 ntwarante muri uno mwaka nyene turimwo niho twaronka ubutumire yuko umuryango wa Dani wo mu ihuriro TV n'ihuriro TV muri rusangi ko baraye babuze umuvyeyi. Tukimara kumva ayo makuru vyaradutangaje cyane, vyaranatubabaje cyane, bica ngombwa neza yuko tutegezwa kumenya neza uyo muvyeyi babuze uwariwe. Niho guca twikora kuri telefone turondera umusore Dani asanzwe ari mu ihuriro TV, benshi bamuzi mu sinema yitwa Mario irikira bica bigacika ngaha mu gisagara ca Bujumbura ndetse no kwisi yose yuko yabuze umuvyeyi. Tukimara kumuvugisha yaratwinganiye neza bimwe umuvyeyi, impamvu yari umuvyeyi wiwe n'ibintu vyinshi twamenye kuri iyo telefone, ariko ntivyagarukiye ngaho. Twaramubajije neza umunsi nyawo w'amaziko y'uwo muvyeyi, kuko twaje gusanga uyo muvyeyi yari kirumara mu muryango wose. Niho bwaca tuca tugenda kuri Rwakarede aho yarasanzwe yagwariye, ni naho yari yapfiriye uyo muvyeyi yarakiri muri morgue. Niho twashikaho dusanga abantu benshi bari mu marira menshi, abantu benshi barindiye gusezera umuvyeyi. Ariko mu makuru twahawe ngaho nyene nuko batumenyesheje neza yuko amaziko atazobera ngaha mu gisagara ca Bujumbura, kuko uyo muvyeyi yamuka mu ntara ya Muyinga, aho byaba ngombwa yuko batezwa kumuhamba Muyinga nyene. Mukaba muzi neza yuko Muyinga ari kure, vyasaba yuko agenda kuri uyo munsi kuko bwari ko buriterera gatoyi, bicaba ngombwa neza yuko bamuhamba bukeye, bisigura neza yuko ikiziga caraye mu nzu Muyinga. Reka ndabahereza akanya gatoyi murabe ivyabereye kuri Rwakarede ku bitaro biri ngaha mu Kamenge, tukihashika ukungene vyagenze imbere yuko tuja mu ntara ya Muyinga. Twese tuzofa na uzorusimba tuzofa. Bakunzi bakoresha umunya media, umeze gute? Umeze neza? No munsi udasanzwe ku muryango uri hano, ku muryango wa Dani. Ni munsi mubi cyane mu buzima bwabo, mu misi yose yabayeho, aho babuze umuvyeyi wabo. Ariyo mpamvu twashitse ngaha. Murazi abantu dusangiye umwuga, ikibazo kibashikiye natwe kiba kidushikiye. Ndibaza murabona turi kuri Rwakarede, ahantu bita kuri Rwakarede Bujumbura, Bujumbura kuri morgue n'ahantu babika abantu bitavye Imana, rero ndibaza ugerageje kuraba hirya urabona neza yuko ata muntu numwe ariko aratwenga, nta muntu numwe aryohewe, bose bari mu gahinda n'umubabaro, bagira basezere bahereze ijisho rya nyuma umuvyeyi wabo. Rero twebwe Dani yatubwiye ati burya ko nari maze iminsi ndamusaba ikiganiro, acambwira ati muhungu je simeze neza, twabuze umuvyeyi, ni nayo mpamvu nyene woza gusa ko ari ibintu bimwe tutotahura. Rero urumva batangwe no kuririmba, tanguza gusezera umuvyeyi. Reka dushikeyo mu bikurikirana ingene biko biragenda, abantu batangiye kwinjira umwe kwikirane, murabe kungene biriko biragenda, ko baratera ururirimbo rwo gusezera. Ego ntibukeye kabiri turagiye mu ntara ya Muyinga, turafadikanije urugendo n'umuryango n'inshuti n'abagenzi b'uyo muvyeyi mu ntara ya Muyinga. Twarashitseyo nkuko vyamye, turakora akazi nkuko vyamye, ibikorwa birabandanya, imigigwa yo gupfuba umuntu n'iteka irakogwa, ndetse abaraho bose baravuga ati uyu muntu yari intwari, kuko mu majambo yagiye aravugwa hirya nino warumva neza yuko uyo mumama ari intwari. Abantu benshi rero ntibashoboye kumenya neza na neza icatumye umugwi w'ihuriro TV userukiwe na Dani, Camamare n'abandi yuko bagiye Muyinga gupfuba uyo muvyeyi, mu gihe atari n'umuvyeyi wa Dani canke umuvyeyi w'umwana n'umwe ngaho mu ihuriro.
ivyo tukabamenyesha neza yuko hari umumama ari hano yakina muri Mario nyene yahora akina muri Mario ariwe mama w'uyo muvyeyi uyo mumama bari barabagenzi cyane na Dani ku buryo atakibazo na kimwe cyo mushikira ngo acirengagize canke ngo acihorere bica bisaba neza yuko Dani afata mu minwe ico kibazo kuko icamushikiye nawe ne caramubabaje cyane kuko uyo muvyeyi mu majambo twashoboye kuganira na Dani yaratubwiye neza yuko uyo muvyeyi yari nk'umuvyeyi wiwe kuko yamuhereza ikibanza gikomeye cyane mu buzima bwiwe twarashoboye kugenda aho basanzwe bapfubira abantu aho nyene Muyinga amajambo menshi aravugwa ibikorwa byinshi birakoreka turafata turaronka nakanya keza ko kuyaga na bamwe mu muryango w'uyo muvyeyi nyene kuko uyo muryango yari intwari kazi mu muryango kuko hari n'abana b'imfuvyi yarasanzwe atunze ariko vyagaragara neza yuko abana biwe benshi batabanga mu gihugu cy'u Burundi bose benshi bajabutse hanze ariko twarababajije ku kibazo cy'abo bana b'imfuvyi yarasanzwe arize baratubwira neza yuko abo bana bazobana babafata mu mugongo nkuko vyamye ivyo rero byaranezereje cyane izo mfuvyi zari zitunzwe n'uyo muvyeyi yarahejeje kwitaba Imana kuko bari bafise ubwoba neza yuko ko agiye batazoza kandi gufashwa n'ikintu na kimwe mu buryo mu gihe ari we yarabafashe mu mugongo yarabafashe abatunze mu bintu bijya na biriya byankenegwa mu buzima bw'umuntu twararonse nakanya keza ko kuyagana Dani kuri uwo munsi ariko ico kiganiro kaba caragize ingorane gatoyi c'amajwi kuko amajwi atashoboye kuja muri telefone neza bicaba ngombwa neza yuko tuca tuvuga dutireka twikore ngaha tubashikize kuko n'umwanya wari ugiye ndetse nabo bantu twari twabaronse nk'igihamana kuko umuntu yabuze biragoye cyane kuguhereza ikiganiro kuko abafise akababaro ivyo ndibaza abakunzi bakoresha umwanya media murashobora kubitahura nari kubabwira muti reka ndabahereza akanya gato mukurikirana ikiyago twagiranye ariko murumva neza yuko amajwi yagize ikibazo ariko mu majambo menshi twavuganye uyu mwigeme ari ngaho hagati yarashoboye kutubwira neza yuko uyu mumama yapfuye atabitahura neza kuko gushika kuri isaha ngo ntaratahura neza yuko uyu mumama yapfuye kuko yari umuvyeyi yamukunda cyane ndetse yanamwigisha cyane ndetse yamuha n'impanuro nyinshi cyane mu by'ubuzima bwiwe ngo biriko biraba vyose ariko abibona nk'isenema kuko ntiyizera neza yuko ngo yoba yitavye Imana twabamenyesha kandi neza yuko uyu muvyeyi icyamuhitanye ari gikomere yaragwaye kuko kuguru abenshi babona neza yuko ari gikomere gisanzwe ariko akabiri cyo cyahavuye kimuhitana ndamufatanya na mutonya wanje dukurikirana ari muri Mozambique niho naza numva telefone mwana wanje ndaje amaze gushika ku wa kabiri yasanze ndi muri tournage ashitse akimbona aranyitegereza numva mbariye mwana wanje ndagiye ngira mpfe abuzukuru banje badakuze ndamubwira ati uja hehe kukomeye utagwaye arasara anyitegereza arambwira ati ngo ngira ngende tariko uzundabire mutonya wawe uzumukunda ndamubwira ati ntahugira uje n'umuntu yahora aza ibujumbura agashikira iwanje ambwira kuja kwa Byukusenge Janine nkabishiramwo nkamubwira ati ntahuja ntari muri iki gihugu waragiyeyo nanje ubu nije shikiriwe ko ushikiri wanje ariko uwo musi arambwiye ati nshaka kurara muhira kwa mama Mika kugira ngo barare baransengera nzoca nzejo sinamenye uburyo namushikanye nacemwe umushoferi namubwiye ati aho gitumutware mama tumutwara akomeye dutera inkuru atakibazo na kimwe afise mu gatondo niho narungika umushoferi agenda kumutora kugira bamutware bamwoze kugikomere baca baraza barampitana je ndavuga ati bamuragenda ndaje ca ndondera umudokiteri yitwa Cesar ndamubwira ati mama araje turaba umukurikirane wo kuri wa Karede arambarira ati nta kibazo niho mama Mika yacanyandikira ngo mama amwandikiye ko kubera ko yobabara kumugirira kumutera impuzi anesthesia ndavuga ati ntibamukore ntaje ndaje nace mpamagara umushoferi acaraza arantora maze kuhashika nubundi akimbona arambwira ati mwana wanje ngo ngira nifire ndamubwira ati ntahuja humura uko
ukuguru ntikokwica kuko si ku mutsi n'akantu gasanzwe. Tuguma ngaho dutera inkuru na mamika atubwira amajambo, turagenda dushitse muri bloke ku mugoroba aguma aryamye ngaho nyene aho bamurindirije. Mamika baca babanza kumusohora, nibuka amajambo yambwiye kandi nzoyakurikiza sinzopfa ndayibagiye. Ikintu yanyigishije gukundana no kugira umutima w'urukundo, yanyigishije kwitanaho. Nico kintu namwigiye ko ku munota we wa nyuma wo gupfa. Mu nyuma niho mama Mikaca ambwira ati kugira mama mukure muri bloke genda umurondera ico afungura. Camwe umushoferi ati tugende, nkishika mu modoka tutaragenda numva arantelefone ati nyaruka. Ndahashitse mbona ariko aratera inkuru n'abaganga ko naguma ndeba ndagumaho, ariko mu nyuma mbona bose batanguye guhangayika. Niho naca ntangura kurira. Mama ikarambwira ati humura. Ndavuga toya. Mu nyuma niho batubwira ko mama yapfuye haheze isaha. Ndavuga ati ntibibaho, mama ntashobora gupfa kuko ariko aravuga ndamubona kandi arakomeye. Ndavuga ati ntimumukuraho kuko mama wanje ndazi neza ko agaruka, nagumaho. Bamugumije amasaha 3 akiryamye muri bloke tuko turamuraba. Niho mama Mika amasaha 3 aheza acavuga ati reka tumutwara. Tumutwara muri morgue, ariko ntaremera, mbona umengo ni filme ndiko ndakina atari bivanye n'uburyo yagiyemo. Bamaze kumutwara n'isaha arinze yinjira ahantu sindemera, mbona umengo ni filme iri kwiraba. Sinumva ko simbona umengo nibyo bivanye n'uburyo twako turavugana, bivanye n'amajambo yambwiye. Amajambo yose yambwira yari amajambo meza cyane yo kunkunda no kumpezagira. Ku munota wa nyuma yarampezaga ati mwananje ngweyo nakubyara nari guhomba. Aratelefona n'umuganga yamubwira ati mukwe wawe Imana izokwama ikumpera umugisha ngo ariko ngira mpfe sinzi ko nzosubira kukubona. Nawe mubwira ati humura ntaho uzoya. Kujyaho nisa umugabo wanjye yamubwiye ko yapfuye aranka kubyemera. Murakoze. Urakoze nawe. Abo bapapa nabo bari ku mpande twarashoboye kuvugana nabo kuko nabone bari bafite ikintu gikomeye cyane mu muryango, kuko umwe muri bo n'umuganga ndetse ni nawe umukuru w'umuryango yarasigaye yarashoboye kutwiganira byinshi kuri uwo muvyeyi. Aratubwira neza yuko mama wabo agiye bakimukunda cyane kuko hari ibintu byinshi cyane bari bakimwonkako, kuko murazi neza yuko umwana atigera akura ku muvyeyi. Byarangiriye ngaho twarahavuye ngaho odeje kumviriza amwe mu majambo uri mu muryango nyezina batwiganiye. Twarafashe inzira turasubira kumuhana aho twashikiye, ndetse ni naho batangiye ko nisango ryo ku munsi wo guca ku mazi nyezina, kuko uyo munsi baciye baganduka baranakaraba birangirira ngaho. Urubuga koresha umwanya media ruca rurasubira Bujumbura. Urubuga koresha umwanya inyuma y'ivyo rwaciye rufata inzira rugana Bujumbura aho rusanzwe rukorera. Rukaba rushimiye cyane mwese mwakurikiranye iki kiyago n'iki kiganiro kuva intango gushika iherezo. Turabakunda cyane.